Reka subire ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu himwe rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka ronkengurukire mwese mudukurikira muri micungano ritandukanye igize igihugu, abari mu makungu ya kure ndetse n'abari nino atandukanye, mwese ndabahe ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha, akabara amakuru no cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu bijanye na politiki, mu gisata ca politiki aho ngaha mu Burundi hariko haranugwanugwa cyangwa se hasubiye kwaduka icuka kibi, aho abagenerali bateranye ndetse bariko barategura umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni inkuru yacaracaye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, bimenyesha amakuru vyanditse bigaruka ku bijanye n'itegurwa ry'umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu gihe rero uyu mukuru w'igihugu yarafise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho yaragiye kwitabira inama y'umutekano, akaba ari inama yari kubirongowe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ndetse ikaba yari kwitabwa n'abandi banyacubahiro batandukanye, harimo nk'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse n'uwurongoye igihugu ca Togo. Abo bose rero bakaba barigira baganire barabira hamwe ku mutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini uhagaze na cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Perezida Ndayishimiye akimara kumviriza iby'iyo nkuru yo gushaka gutembagazwa ubutegetsi cyangwa se yo gushaka gufata igihugu, yaciye afata ingingo ko asubitse urugendo rwo kuja mu gihugu c'Ubufaransa kwitabira iyo nama. Ivyo rero vyatumye haduka icuka kibi. Prime Niyongabo uramutswa igisirikare cy'u Burundi, hakaza wahoze n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengeyeme Binyoni, Murantunga General Gervais Ndirakobuca, ndetse na Berthe Gahungu n'abandi batandukanye. Biravuga ko aribo bari inyuma y'uwo mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu perezida Ndayishimiye. Ayo makuru rero yacicikanye ku mbuga ngurukana bumenyi agaruka ku bijanye n'ivyo bikorwa yo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Naho mu yandi makuru ari akamaramaza kariko karavuga ku bitaro Roi Akarede ngaha i Bujumbura. Bino bitaro vya leta biramaze imyaka byidogerwa cane. Ivyabaye kuwa mbere vyo vyaje ari agahebuza. Umuvyeyi yibarutse umwana w'umuhungu, bamubwira ko umwana yapfuye, hageze kuja guhamba asanga bamuhaye ikiziga c'umwana w'umukobwa, aho uwundi muvyeyi nawe yari amaze iminsi ibiri yonsa umwana w'umuhungu atari uwiwe. Gufata minenerwe abitura ibitaro biri mu bishobora kuba vyarateje urupfu abana bw'uyu mwana. Yari umwana wa mbere w'umuryango wari w'urugo rwari rumaze hafi imyaka 5 rurindiriye kuronka umwana. Hano tubaragira ngo tubasangize intahe y'uwakurikiranye hafi kino kibazo ngaha mu bitaro nyene vya Roi Akarede. Damien Nsengimana ndetse na Jeannette Kubwayo bari bamaze imyaka 5 bashinze urugo, bari bamaze kandi imyaka 5 barindiriye kuronka ikibondo. Kuwa gatandatu uheze igenekerezo rya 25 gitugutu uyu mwaka, isaha 3 z'ijoro niho umuvyeyi Jeannette Kubwayo yashika ku bitaro Roi Akarede i Bujumbura. Yari avuye muhira afise ibimenyetso byose by'umuvyeyi ageze kwibaruka. Ni ukuvuga ko yarazi ko ashika yibaruka, ariko yarondeye umuganga amwakira arabura, araboroga. Yagiye kuronka umwakira ku munsi w'Imana isaha 5 z'umurango. Ico gihe kandi abantu bari bihebuye ko ngo yaba umuvyeyi yaba umwana atanumwe aza kurokoka. Umuvyeyi yasa n'uwapfuye. Baramugiriye operation Imana irakinga bigenda neza, ariko umuvyeyi yagiye guhembuka ku wa mbere. Umwana yavutse yaruje cane, baca bamunyarukana muri reanimation. Umuvyeyi yamaze guhembuka nawe yabajije umwana wiwe, bamwereka umwana w'umuhungu kandi we ibipimo
ecography yari yamweretse ko azovyara umukobwa. Niko kubaza abaganga bamubwira ko bikunda gushika ivyo vyuma bikihenda. Umuvyeyi rero ivyo ntiyavyitayeho, yitayeho umwana awiwe gusa w'umuhungu. Ariko ku ruhande hari uwundi mukenyezi yari yibarutse nawe nyine atangazwa no kubona yibarutse umukobwa kandi nawe ecography yari yaramweretse ko azovyara umuhungu. Abavyeyi bahawe abana batari ababo. Wa muvyeyi wa mbere Jeannette Kubwayo bamubwiye ko umwana wiwe umuhungu yavukanye ikibazo gikomeye cyane kubera uburuhe yavukanye, niko kumwandikira umuti w'ibihumbi 500 vy'amarundi, nawe araterereza arawugura atazi ko ariko awugurira umwana atari uwiwe. Naho umuryango wari wahawe umwana w'umukobwa nawo wahavuye ubwirwa ko rwa ruhinja rwapfuye, niko kwitegura baraterereza inshuti n'abagenzi, isandugu baragura, ikinogo barimba, berekeza kuri Roi Karede gutora ikiziga c'uwo mwana. Aho hari kuwa kabiri uheze bageze mu umwanya wo gusezera wapfuye, niho wari yaherekeje umuvyeyi igihe yaza kwibaruka, yabona ko umengo babahaye umwana adasa n'uwari yavutse. Kuko rero we yari yamubonye akivuka, nuko arakebwa, arafukura, araba asanga babahaye umwana w'umukobwa kandi we yari yiboneye ko bari bavyaye umuhungu. Induru ziradutse, uruhagarara rurakomera, abantu barashwabaduka. Mu nyuma kandi abaganga bo kuri ivyo bitaro baciye bicarana n'iyo miryango ibiri barasubiramwo neza kuraba uko ibintu byagenze, baca batahura ko abana babo banyuranijwe. Uwavyaye umuhungu bamuhaye umukobwa, gutyo Jeannette Kubwayo asanga yari amaze iminsi 2 yonse umwana w'umuhungu, yibaza ngo ni uwiwe, bamuha ikiziga c'umwana w'umukobwa. Mwibaze nawe uko ako gahinda. Inyifato ibabaje y'umushingwamanza w'ibitaro. Uwo umwavoka w'ivyo bitaro yerekanye inyifato itangaje y'agashinyaguro ndetse no gushaka kunyegeza ivyabaye. Imiryango yo yari yuzuye agahinda ndetse no kumirwa. Iruhande y'ivyo hari kandi n'uburyo bw'amafaranga imiryango yari yakoresheje. Umuryango wa mbere wari waguze umuti w'ibihumbi 500 w'amarundi ku mwana atari uwabo. Umuryango wa kabiri wo wari wakoresheje ibihumbi 700 by'amarundi mu gutegura guhambisha uwo mwana atari uwabo. Umuryango wa kabiri wari wikeka ko umuryango wa mbere watanze giturire kugira ngo bamuhe umwana akomeye, mu gihe kandi uwabo yari yapfuye. Ariko ntibyari byo, ibintu ntibyari byoroshe. Avoka w'ibitaro we igikorwa ciwe cari ico kumvisha umuryango wa mbere ko wokwemera ugaca ushingura umwana ukoresheje ibyateguwe n'umuryango wa kabiri. Imiryango ntiyabihurira ko, ahubwo umuryango wa kabiri waciye uja kwitwara ko bajejwe intwaro n'umutekano muri zone Gihosha, witwaye uvuga ko uwo muryango wa mbere watanze giturire kugira ngo bawuhe umwana wabo. Ariko kandi bavyumvirije nabi, basanga ari ugusamara kw'abaganga bo kuri ivyo bitaro. Imiryango yarasabye ko ibitaro bibasubiza amafaranga yabo bakoresheje kubera amakosa y'ibitaro. Abatwara ibitaro Roi Karede bemeye kuriha umuryango wose igice c'amafaranga wakoresheje. Ariko kandi imiryango irabandanya gusaba indishi y'akababaro, ndetse na cane umuryango wabuze umwana. Vy'ukuri uyu muvyeyi ararushe cane kandi ni umuryango wa mikoro makeyi cane. Ibitaro Roi Karede biridogerwa cane. Chef de zone wa Gihosha yarababajwe cane n'ivyabaye. Mu mvugo yakoresheje yaragirije cane ivyo bitaro ko bakora nabi mu kwakira abagwayi nabi kandi nko
kutabitaho kugeza naho hari benshi bahapfira ari uko ngo babuze umuganga abakira. Ikindi cumvikanye cyane kuri ibyo bitaro nuko hariho icuma citwa scaneri, ariko ngo abarongoye ivyo bitaro barayinyegeza ku mpamvu zitazwi, ngo bakayikoresha mw'ijoro honyene. Birakekwa ko amahera yayo anyuruzwa, bagaca batanga raporo ko iyo scaneri idakora kandi ikoreshwa ukuri kwamye, abayikeneye bakabarungika ahandi. Abagwayi baridogera ivyo bitaro ko uwudafise umuganga bazinanye canke amafaranga yo gusorora benshi bakunda kuhagwa bagapfa. Ninde azogarukira abagwayi bivuriza ku bitaro Roi Akaredi? Ni ibitaro vya leta byitwa ivy'akarorero kubera bifatanye na kaminuza, ariko kandi ibihabera ni akamaramaza. Imyaka iraheze imyidogo yama iriko iravugwa atagihinduka mu bihugu vyisoneye. Umuyobozi w'ibitaro yategerezwa guca abagozwa, hakabaho ndetse ingingo zihuta zo guhindura ibintu kugira ngo kano kamaramaza ntikaze gasubire. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Lydia yari kuhishikira agasaba imbabazi imiryango n'abarundi, hanyuma agafata ingingo zihuta zibereye, ariko mu Burundi ntaco twiteze, ubuzima bw'umuntu nta gaciro bugifise. Naho Kirundo ho abagabo baja gupagasa ku bwishingo kubera gutebayo abakenyezi babo, bamwe ngo bikanka ko bihangana bagaca baja kurondera abandi, ari navyo bituma ubushurashuzi bugwira. Ivyo vyibonekeza kandi muri zone Ntega ya komine Kirundo, aho abagabo baja mu bihugu by'Ubuganda, Kenya ndetse hamwe na hamwe na Tanzania bagiye gupagasa, kandi bagiye bakamara umwaka urenga batagarutse kubera kureba imiryango basize ku gatumba. Nk'uko abajejwe intwaro muri komine Kirundo babishikirije mu ntango z'iyindwi turimwo, muri ico gice giherereye ahahora ari muri komine Ntega, ngo hariho uducimbiri harurwa abagabo bashika 4. Ivyo rero ngo bituma ubushurashuzi bugwira, kuko abakenyezi bibagora ngo kwihangana bagaca bashaka gusakikanya ba bagabo bakeya bahasigaye. Si aho gusa, kuko n'ahahora ari komine Nyamurenzo naho nyene abagabo n'abasore ngo bajabuka ku bwishi, abakenyezi bagasigara bonyene. Abajejwe intwaro bakavuga kandi ko abakenyezi binaniye kwihangana baja mu buhumbu bikazana inda zitipfuzwe, hamwe ndetse n'indwara zitandukanye, cane cane izifatiye mu bihimba vy'irondoka. Nsabirabandi Joseph, umuhanuzi wa musanteri wa komine Kirundo ajejwe imibano co kimwe ndetse n'abandi bayobozi, ahavugwa abagabo baja kurondera ubuzima bagateba ngo gutaha, ahanura abasigaye mu miryango kwigumya bakirinda ivyabo bibajana mu ngeso zitabereye. Akaba rero batera akamo ko bohindura ingendo bakavavanura n'iyo nyifato itabereye y'ubushurashuzi buribonekeza muri iyo komine ya Kirundo nyene, muri utwo ducimbiri turiko turahavugwa nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turashikiriza kuri iyi saha. Turi dusozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezko n'amakuru mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya Isange TV. Reka dutere yambu tunashimira abariko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu c'u Burundi, abari mu ntara uko ari 5 zashizweko mu ndinganizo shasha y'intwaro, harimo Butanyerera, Bujumbura, Burunga ndetse n'izindi zitandukanye naje kudondora amakomine atandukanye, uducimbiri dutandukanye. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Abari mu makungu ya kure ndetse no mu bihugu bibanye, mwese ndabashimiye makuru n'ibiganiro mubandanya gukurikira kuri no munesha kuri mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Makuru yacu y'aka kanya reka tuyasozere ngaha, gusa tubutse mu byonde Swifre partage ndetse na sabone kugira ngo muze muraba mbere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gutereka kuri no munesha kuri mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV.
nibashikiriza amakuru aba utosanga ahandi, amakuru aba yakorewe amatohoza. Ndabashimiye rero, amakuru yacu y'aka kanya tuyasuzere ngaha, turasubira amakuru aza kuba agezweko.